birababaje kubona abantu bahembwa n'igihugu bashizweho kugira ngo batunganirize abene gihugu bakaba ari bo baryanisha. Birababaje cyane. Je nafashe ingingo ngira ntangure ibikorwa byose nzobikora ndi mu ntara zo hagati. Nzokwemera nkore mwijoro ku murango je nkorana n'abacamanza kuko naje ndi umucamanza kizigenza. Je nicare mu ntara mara yindwe ntinyereka aho byankiye yuko mushira mu ngiro izimanza. Ibi vyose mukaza kuvyumviriza mwidonido yano makuru hamajambo umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye yashikirije. Nako kandi murano makuru tuza kubabwira kungene abarongoye umurwi NEVA umurwi ujerwa gateka kazi na muntu nga mu gihugu cy'u Burundi bo barahiye imbere y'inama nshinga amateka ndetse n'umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye ahari. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mboresha kuri yacu na yanyu Muhuza TV. Bino mwatuye ko bageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya amakuru tuza kugaruka cyane kuyavugwa mu gisata cy'ubutungane aho tuza kugaruka kuri vyinshi. Perezida Varisito Ndayishimiye yashikirije inyuma yaho abanyagihugu benshi bidogera urwego rw'ubutungane abaca imanza zangona ngune kugira ngo abarwiza tunga canke se abandi bafise amabanga akomeye nk'abategetsi badapfungwa canke se ngo bagirwe n'ivyaha bagirizwa. Perezida Varisito Ndayishimiye ubwo yatangaje ko agiye kwikorera ibijanye no gushira mu ngiro imanza aho intara yose azoyikoreramwo indwi yose aviyo imanza zose azishize mu ngiro. Ni henshi abanyagihugu bavuga ko abarwiza tunga batanga igiturire mu butungane kugira ngo batsindwe imanza zabo cyane ku manza zerekeye amatongo aho ngo usanga umuntu yarigize igihangange mu ntara imwe agafata itongo ry'umunyagihugu asanzwe akaryitirira irye baja imbere y'ubutungane bigaheza umurwiza tunga janye iryo tongo ry'umunyagihugu mutoyi kandi ari munyanganyije. Ni byinshi tuza kugaruka ko murano makuru rero reka tubanze twumvirize Perezida Varisito Ndayishimiye ariko nanone kandi tukaza kubabwira ko hari vyinshi mu baharanira gateka kazi na muntu bagenda bibaza ku mushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona bibaza ko impamvu ngo adahindurwa hakaja ko umushikiranganje w'ubutungane abishoboye kubera benshi bagiye bapfungwa yarabaye umushikiranganje akigumira mu gacerera harimo nka Dr Christophe Sahabu we urubanza rwe rumaze kwimurwa inshuro zibiri harimo na Florian Rangabiye umenyesha amakuru kuri ubu apfunzwe kandi ariko akorerwa gatotezo no mwibohero apfungiwemo. Vyinshi tuza kugaruka ko mu idonido yano makuru reka tubanze twumvirize umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye. Birababaje kubona abantu bahembwa n'igihugu bashizweho kugira ngo batunganirize abene gihugu bakaba ari bo baryanisha. Birababaje cyane. Je nafashe ingingo ngira ntangure ibikorwa byose nzobikora ndi mu ntara zo hagati. Nzokwemera nkore mwijoro ku murango je nkorana n'abacamanza kuko naje ndi umucamanza kizigenza. Je nicare mu ntara mara yindwe ntinyereka aho byankiye yuko mushira mu ngiro izimanza. Tubikorane naje ngende turi kumwe naje ndi umucamanza ngende komine ku komine banyekigere byabananiye ngo tubishire mu ngiro niho ndi marindwi nga muri intara ngenda mu yindi ngera kuri zanda zihetuze zose imanza zose ndazibonere mu ntoki nta yindi nzira kuko yagenda umucamanza kizigenza biramara maje twatanze miliyari zitatu ngo abacamanza bakunde baje kushira mu ngiro imanza bashize mu ngiro zingahe gusanga urubanza rumwe ruri ko imanza zibiri uya atsinze kururu uwagatsindwa kandi ku rubanza rumwe imanza zibiri zaciwe na bamwe aha we waratsinzwe aha waratsinze dosiye zibiri ku rubanza rumwe ivyo bintu murumva bibaho gatravesa abantu jewe nganigire mu ntara mara yindwi nicarayo ku murango twirirwa turakora n'abacamanza mwijoro nca nicara ngakora
ivy'igihugu bijya nari sanzwe njejwe ndabikore mwijoro ku murango nkorana n'abacamanza indwi kwi province ndabe ko bizotunanira. Aya majambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yatumye abanyagihugu benshi biruhutsa, aho buri wese mu ntara arimwo atanguye kuvuga ko binginga umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ngo yishikire mu ntara yabo nawe yirabire akamaramaza ndetse n'ivyo bagenda bakorerwa, yoba abo muri Bujumbura, Mwaro ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, aho abenegihugu bavuga ko ati ari ukuri gisata c'ubutungane arico kizingamitse igihugu yaba mu bukene canke mu bindi, kuko ngo ushobora kuja gutonda ku mabiro yabo bakora muri ico gisata c'ubutungane misi yose umwanya wo gukora akawutakarizayo, ngo kandi bikarangira bakurenganije, ngo umukene we imbere y'abacamanza nta jambo afise. Benshi bakavuga ko harico cari gisigaye ubundi abo atuma bose ngo bamuburagirire nabo, ngo benshi bakavuga ko icari gisigaye ubu arico cari gisigaye ubundi ko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yishikirayo mu ntara zose zigize igihugu, kuko ngo abo yatumayo kuraba uko igisata c'ubutungane gikora, ngo bagenda ahubwo bakaryanisha abantu gusa, ngumve ko n'amahera bayatanga ku bwinshi, aho usanga nko mu rwizatunga ahereza iyo ntumwa y'umukuru w'igihugu nka miliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi kugira ngo irementanya yakoze arikorera umukene itagira ico rivugwa ko imbere y'abacamanza. Benshi rero bakavuga ko bafana umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye kubera ivyo amaze gukorera igihugu c'u Burundi, iyo bamwiterambere ry'urwaruka ndetse no mu bindi bigiye bitandukanye, mbere ko babona ko atoja avuga amasigara cicaro. Kandi ibi vyose nanone bakaba barabibonye hari uko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye agize uruhara mu gutumira inama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, bose bateraniye nga mu gihugu c'u Burundi, mu nyuma n'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu nyenicubahiro Antonio Guterres nawe akishikira nga mu gihugu c'u Burundi aje mu nama, ari naho yagiye arabira vyinshi mu vyiza bitatse igihugu c'u Burundi. Bakavuga ko rero leta ya Perezida Varisito Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa mbere Jerive Ndirakobuca iriko ikora ibidasanzwe kugira ngo itunganye ibibazo abanyagihugu benshi bafise. Reka ano makuru yacu tuyabandaniza mu gihugu ca Kenya, aho ari inkuru nziza kuri buri umwe wese atuye kuri uyu mugabane wa Afurika. Kenya ikaba igiye gukuraho uruhushya rwo kwinjira mu gihugu viza ku bakomoka kuri uyu mugabane wa Afurika bose. William Samuel Ruto, umukuru w'igihugu ca Kenya, yarayamenyesheje ko igihugu ciwe kigiye gukuraho viza ku bihugu bisanzwe bikorana uruzandaza na Kenya. Akaba yamenyesheje mu nama yariko ibera ku mugwa mukuru w'ico gihugu i Nairobi, ariko habera inama ihuza abikorera utwabo bava mu bihugu bitandukanye vya Afurika. Ibi yabimenyesheje ngo kuko ikibazo ca viza kiza mu vya mbere bibangamiye uruja n'uruza hagati y'ibihugu bigize uyu mugabane wa Afurika. Abari muri iyo nama, Perezida wa Kenya yababwiye ati ndabijeje ko iyi ishobora kuba inshuro ya nyuma musavye viza yo kwinjira muri Kenya kubera impamvu zibiri. Ya mbere kubera Kenya ari igihugu cacu twese, ya kabiri kubera dushigikiye n'umutima wacu wose zerekafu, akarere k'isoko rusangi ihuza ibihugu vya Afurika. Uti abatware bacu nivyo baraganira kenshi ibijanye no guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu vya Afurika, ariko bakagoma banumye kucerekeye intambamyi ya mbere ibangamiye uwo mugambi ariyo viza ku bafise ibitabo vy'inzira baturuka muri Afurika nyene. Turasavye ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afurika y'ubuseruko EAC
kwigana Kenya mu gushigikira Afrika izira visa kugira abanyafrika batorere akajisho ku isoko ryayo. Ibikaba bimenyeshwa na Jeff George, umuhinga w'umunyakenya yaronosoye ibijanye n'urudandaza. Twabutsa ko kandi ko haheze igihe kitari gito Kenya iharanira kwishira no kwizana kw'abantu n'ibidandazwa hagati y'amashirahamwe y'uburere bugize Afrika. Zerekafu, akarere k'isoko rusangi ya Afrika gahuza ibihugu 55 bigizwe n'abantu barenga imiliyaridi imwe na miliyoni amajana 3. Ako karere kakaba katanguye gukora kuva ku igenekerezo ya mbere nzero uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Ndagukenguruke rero wowe tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Fyonda subscribe canke sabone kuri wowe utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere. Sangiza n'amakuru kandi bagenzawe aho babagiye baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa mu bisata bigiye bitandukanye, igisata cy'ubutungane, ubutunzi, imigendanire n'ayandi makungu, agateka kazi na muntu n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mwese Imana ibahezagire no Muhuza TV.